mbega ibihe vyiza we, twongera amashi yo Mana yacu nziza. Reka tuvyagurutse, umusomyi mwiza, tuvyagurutse kukuryo n'ukubamfu yose ahagaze. Umusomyi mwiza wamuhe mikrofone dusomere Yesaya 40 umurongo wa 29. Umusomyi mwiza. Haleluya. Shaka ndabasangize iri jambo ni mu ntango z'umwaka twebwe muregize diroshe twawise umwaka wo gukomera. Ngomba ro namwe ndabipfurize umwaka wo gukomera mu izina rya Yesu. Ngira mugeza uti komera muri Yesu. Mubwira umuraba neza uti komera muri Yesu bimwatureko. Haleluya. Pastori wa Bomberije, umukozi w'Imana mwiza cyane, Imana iguhezagire. Turakwemera muri kino gisagara. Tumukomera amashi menshi. Ego urumwe mu nyenyeri z'igisagara kugira ngo kibone neza. Yatwigishije kwatura. Dero ni byiza kuza uratura ukamwaturira mwerezo sivyo none ukatura ibintu byiza cyane. Nuko ro mudusomere Yesaya 40 umurongo wa 29. Yesaya 40 umurongo wa 29 havuga ngo niwe aho inkomezi abadendebukiwe. Niwe aho inkomezi abadendebukiwe. Ndakunda kandi gusoma ngo niwe aho inkomezi abadendebukiwe. Niwe aho inkomezi abadendebukiwe. Kandi utagira intege amwongeramwo inkomezi. Kandi utagira intege amwongeramwo inkomezi. Haleluya. Amen. Gomba mwibyagire mbere handi ndaharetse. Andika igitabo ca mbere c'Abikorinto 15 umurongo wa 58. Enge ntora isaha kugira ngo sinze kuryoherwa ngo nchembolererwamo. Haleluya. Ndashimiye abungere banyakubaha abungere b'igisagara, Imana ibahezagire cyane kandi ko mwaje tukagira repetition twaba dushoboye natwe gusereva mu byo bwo guhimbaza ubwa mbere mu buzima bwa Ngozi. Imana ibahezagire cyane gose. Ubunya twavuye mu bintu vy'iminwa, ibintu vy'iminwa twabivuyemwo tugeze mu bintu vy'iminwe. Twavuye mu bintu vy'iminwa pya tugeze mu bintu vy'iminwe, apana vy'iminwa. Ego nuko rero nababwiye ijambo ry'urufatiro ni umwaka wo kugira gute, ni umwaka wo gukomera, ni umwaka wo gukomera mu izina rya Yesu Kristo. Sinza aho unyiganyiga, sinza aho uhuha, sinza aho ufyondekara, hafyonzwe uti ndi urukumunwa. Ushobora kuhamenya canke hakamenywa n'abandi, mugabo haguteye intambamyi, hakubujije gushika ku ntumbero. Kandi igihe cyose aho uhuha hama hariko harazibira ibyo agomba gushikako. Ariko uyu mwaka mu izina rya Yesu Kristo ni umwaka wo gukomera. Komera mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Umukozi w'Imana Izayumuga twateguriye hamwe mfise ibintu 17 nza kunyarutsa cyane ngomba kukubwira biranga umuntu akomeye.
ibintu 17 uti ibyo bintu bimara ryari yewe gaye oya sindenze umwanya bampaye. Yesu ashimwe cyane. Ndeka gusigura vyinshi, ndeke kuja mu mirongo ya Bibiliya, ndabikubwire gusa wandike. Kandi nahereye aho umukozi w'Imana yanyene yahereye. Ikintu cya mbere kiranga umuntu akomeye nuko aba yubaha Imana. Nico cya mbere. Ibintu byose uzopanga mu buzima hatarimo kubaha Imana, uzogera ahantu vyononekare bipfire mu nzira. Ibyo uzubaka byose, ibyo uzogira gucya byose, bizotekuruka, bizosambuka, bizononekara hatarimwo kubaha Imana. Ariko harimwo kubaha Imana, tunasonga mbele kwa nguvu za Mungu, hatuziwiliwi, tuna ushindi katika jina la Yesu Kristo. Kama tunamheshimu Mungu, iyo twubaha Imana turaja imbere nibisika nibituzibirira. Haleluya. Ikintu cya mbere nukubaha Imana. Uyu mwaka rero wa 2026 ndakwifurije kongera kubaha Imana kuruta uko wahora mu izina rya Yesu Kristo. Nagize indoto hirya y'ejo zankoze ku mutima, ariko kandi ziranyigisha. Ku wa gatanu mu ijoro narose ngo mbona umuntu araza arambwira ati aho ugeze ni ahantu hakomeye kandi heza. Aca arambwira ati ingo mu ishure amezi 3 kugira ngo ndakuduze. Hanyuma iryo shure ryari shure umuntu w'umutunzi yari yarubatse amasare menshi aho hantu. Hamasare yose umuntu akashaka kuyifata akayikoreramo ivyo agomba. Yari nk'amasare ashika ku 200. Noneho ayo masare zari ndoto. Ayo masare natwe baduha sare imwe muri izo sare. Ndiko ndinjira n'abanyeshuri mu ishure, mura n'umuntu andamutsa baca barinjira, kandi nari ndabaza abo banyeshure bamwe bamwe tuje kwigana, bandi nabo nyine baje kwiga iyo shure. Sinzi ko bari bahamagawe n'uwo nawe ngo baduze nkanje. Hanyuma baje muri iryo shure, nsubiye kunyaruka kugira ngo ndabashikire, bari bamaze kwicara. Ndarondera ishure ry'iwacu ndabura. Turi kumwe zunguruka hamwe, sanga hariko haraba inama yatwiteza imbere. Ngenda ahandi sanga hariko haraba inama y'imigambwe. Ngenda ahandi ahasanga hari utwato muri materinere. Ndavuga none ko amasaha ndahetuye banyikiyehe konzi bari ngaha. Ivyo ntivyumvikana. Numva ijwi rimbwiye ngo kubera Satani yahakuduga ngo hariho urusashe yakwambitse kugira ngo babone frufru bataboneka neza. Ati senga, taravuga nimwizina rya Yesu Kristo. Uru rusashe ndarukuye ku maso mu izina rya Yesu Kristo. Nkibisenga nzamuna ndari impande y'iryo shure nyene, niho nari mpagaze ndabahagaze impande ngaba candinjira mu ishure. Imana kirambwira ngo atakunyubaha no gusenga nta gutera intambwe. Yesu ashimwe cyane. Shaka wiruke gutugerageze gute ugira ibintu byose atabayemo kubaha Imana nta gusenga. Imana kirambwira ati ufise ibikorwa byinshi, uzobura iyindi myanya yose, mugabo kirazira kubura umwanya wo kugira gute, wo gusenga. Bwira mugenzawe uti uzokora ibindi byose, kirazira kubura umwanya wo gusenga. Apana kubwira Imana ngo urabona Mana, urabona ko mfise akazi kenshi, urabona Mana ko mfatiriwe. Ibintu byose uzobikore wagize gute, wasenze. Ibindi bize bibura umwanya, mugabo gusenga ntibize bigire gute.
kandi utegeza kubifata byose tukabipanga neza. Mugabo ibyo tupanga byose uhera kugira gute? Kugusenga. Kandi cyo n'ikintu ndakwibukije, wowe wari umaze igihe utari kurasenga, ukaza ubona indwi irikubise, iminsi nirikubise, ubwa muri sinasenze, muna wabo sinasenze. Fata umwanya ukwiye wo kubaha Imana no gusenga. Ikigira kabiri, abantu bakomeye, haleluya, abo tuvuga ku isi ngo barakomeye, n'abantu bafise Imana kandi bari ku buntu bwayo, kandi Imana yashize mu bantu yashimwe cyane, kuko ba bantu uko yivuze umukozi w'Imana baca bakuzanira ibintu. Nukuvuga reka nabivuge ni bitanu mugabo biri mu kintu kimwe: Imana, umuntu, ubuntu, abantu, ibintu. Hariho Imana yo mwijuru ifata umuntu ikamushira kwiki, ikamushirako ubuntu, maze ubuntu bukamuzana kwiki kw'abantu. Abantu baza bazanye iki? Ibintu. Imana, umuntu, ubuntu, abantu, ibintu. Bisubiremo rimwe, kabiri, gatatu. Imana, umuntu, ubuntu, abantu, ibintu. Sinabumvise mu majwi, vuga rwose musemerere rimwe, kabiri, gatatu. Imana, umuntu, ubuntu, abantu, ibintu. Mwikomera amashi mwabitoye. Okay, ninde wabivuga neza ngo nyaruke? Ninde wabivuga neza ngo nyaruke? Ninde wabivuga neza ngo nyaruke? Biroroshe. Imana, umuntu, ubuntu, abantu, ibintu. Ninde wabivuga neza ngo nyaruke? Umwe. Ingo mufaso ingo. Hariho umuvyeyi hano yavyumvise neza. Nta watavyumvise ndavyibaza kiretse ko mbangutse kubarusha. Imana, ubuntu, abantu, ibintu. Yabitoye? Ngo subiramo rimwe. Ngo subiramo rimwe. Hari hano wasimvye. Imana, sivyo? Ubuntu. Imana, umuntu, ubuntu, abantu, ibintu. Uwundi. Munyumvirize neza. Ibintu, abantu, ubuntu, umuntu, Imana. Urukwa kundi nyene. Dutangurira aho bitangurira. Ego. Imana, umuntu, ubuntu, ibintu. Wabonye ko mwabimenye? Sawa. Uwundi. Toto nyaru inde. Mwishengero sawa. Imana, umuntu, ubuntu, abantu, ibintu. Imana imuhezagire cyane. Yesu ashimwe cyane. Ndabibona mukozi w'Imana amaze gukoresha iminota 9. Ndabibona. Haleluya.
icyo ni cya kangahe? Icya kabiri. Okay, icya gatatu, icya kane ni icya gatatu. Okay, icya kane, umuntu akomeye n'umuntu afise amagara meza. Ndabifurije kugira amagara meza muri uyu mwaka mu izina rya Yesu Kristo. Nimba wari urwaye, Imana igukize, ndavyatuye mu izina rya Yesu Kristo. Uca ushira mu ngiro kandi na vya bindi bisabwa byo gukurikirana umubiri no kwirinda no kwifata neza, hanyuma Imana ice yuhira ko uca umererwa neza kugira ukora ibikorwa vy'Imana n'ivy'umuryango ufise amagara meza. Icya kangahe? Icya kane, n'umuntu afise ubudahangagwa. Satani adapfa kuvogera. Satani niyakurondera atinye mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya! Mu izina rya Yesu Kristo abadayimoni nibakurondera bakubure. Hariho umuntu usanga Satani yarateye yarononekaye, ugasanga abantu bose niwe babeshera ibintu, icyononekaye cyose niwe kirondererwa ko mu gisagara, agapfuye kose niwe kabazwaho ko bagijwe ipfu, ibintu byose bikaba ariwe bibazwa bibi. Urumva, ushaka gusambana akaba ari waza kubaza. Urumva, n'ushaka gusambana akaba waza kubaza ntuzewe. Mu izina rya Yesu Kristo jya ku gitinyiro cy'Imana n'ubudahangagwa bwayo mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya! Icya kangahe? Icya gatanu, n'umuntu afise ubumwe. N'umuntu afise ubumwe. N'umuntu afise ubumwe yegeranya adasanzaza. Yesu ashimwe cyane. Imana iguhe ubumwe muri wewe, ikurinde n'amacakubiri, yaba y'amoko, yaba y'ishengero, yaba y'ikindi kintu cyose. Imana ikurinde amacakubiri muri wewe mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya! Ariko Imana iguhe kwegeranya, Imana iguhe kuba mu bandi, Imana ikugira umuntu mu bantu mu izina rya Yesu Kristo. Rero icya gatanu, n'umuntu afise ubumwe muri we, adatatanya abantu, adasambagura abantu, n'umuntu ari mu bandi ariko mu bintu vyiza. Icya kangahe? N'umuntu agwana nesha. Imana iguhe kunesha mu izina rya Yesu Kristo. Izina rya Yesu Kristo, Imana igushoboze kugwana intambara nziza, ivyo ucamwo vyose. Urugamba mu izina rya Yesu Kristo. Uzoza uravuga iyi mvugo, kirazira kuvuga ngo naneshejwe kubera izi mpamvu izi n'izi. Ugomba kubwira abantu ngo ntako nabishoboye, navunise. Yesu ashimwe cyane. Kirazira kuvuga ngo naneshejwe, ngo urumva ngo yampendahenze, ngo sanga ngo nabiguyemwo, ngo urumva ngo yasotoye, ngo sanga ngo nagwanye, ngo urumva ngo narahevye korare ngo kubera ngo baransitaje, ngo urumva ngo narahevye kudandaza ngo kubera ngo narabihombeyemwo ngo sinzosubira, ngo urumva ngo nararimye ngo urubura rurabikubita ngo none ngo sinzosubira kurima. Oya, kirazira kuvuga ngo naneshejwe. Uzovuga uti ntako nabishoboye, nabishoboye ndushe. Akira intsinzi y'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya! Ndasubiramwo, akira intsinzi y'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Ubu muntu unesha. Yesu ashimwe cyane. Icya kangahe? Ikindwi, n'umuntu yubaha abandi kandi nawe nyene yiyubaha. Uwo n'umuntu akomeye. Ugomba kubaha abandi, ubaha buruta n'abakuruta. Yesu ashimwe cyane. Ngira mugenza uti ubaha buruta n'abakuruta.
neza cyane. Mbere no mwibarabara naho ufise agahuzu kamwe kamesura ukambare wirenganire nta vy'ibishambara. Haleluya. Ni wubahane wongera nawe ugire gute? Wiyubahe. Iyo ni mico y'umuntu akomeye. Ni mico y'umuntu akomeye. Ejo bundi nahuye n'umukozi w'Imana nzi ahantu ariko ararira umukate n'ivoka mwibarabara. Agenda arasemura ngaha acasemura no ngaha. Ari mwibarabara mu gisagara c'abantu benshi. Canda muramutsa nta mahoro naka. Haleluya. Ibyo si ibyo umuntu yiyubaha. Si ibyo umuntu yiyubaha. Niba gutumira mu rubanza ambara kagahuzu kambere keza ufise. Apana kwambara ibishagwe gusize muhira ngo zohava zihera. Imana izimenya. Yesu ashimwa cyane. Begwa mu izina rya Yesu Kristo. Baguhamagaye mu rubanza ambara kambere ufise. Baca baguprotokora bazogushira hose unezerererwa ubuntu bw'Imana yagushize aho hantu ariko wiyubashe. Haleluya. Ubu ni musi tugenda mu rubanza ahantu badushirira ku isiniya bashira ku nyama zidukwiye. Twara abantu 8 mu minota 2 uwo twari kumwe yarazitoraguye zose turabura. Izo sivyo sivyo umuntu yiyubaha. Ugasanga uri mu rubanza bakubwiye ngo wisareve ukaca ufata inyama zose ukazitora zikagenda zirakoroka bazigutorera ngo pardon mutama ngurataye. Abandi bakaca babura zinakunanira ukazishiramo serviette uzisubiza. Abandi babuza akanyama wagize umubaro uyu musozi wose uri kwarura mu rubanza. Ibuka ko abandi bari inyuma niho uzoba wiyubaha. Inyama zirakoragurika si ibyo umuntu yiyubaha. Ufata ingizi shira mu serviette ngo warahaze vyahehe. Abandi bariko barapfa n'inzara aho mwibarabara. Haleluya. Wubaha abandi wongera ugire gute? Wongere wiyubahe. Nibindi byinshi. Icakangahe 18 umuntu akomeye muri inosi n'umuntu yitunze yigaburira. Haleluya. Ndasenga Imana mu izina rya Yesu Kristo uyu mwaka Imana iguha ibyo kwitunga mu izina rya Yesu Kristo. Imana iguha ibyawe kabisa ushobore gusuma atawukurabira mu isafuriya. Narababaye hirya y'ejo umuntu yahamagaye abana b'abamayi babo mwibarabara zigaje iminota 11 ndayikoresha neza. Yahamagaye abana mwibarabara 2 abaha umushusho agasafuriya kuzuye bariko barawukubita. Nza numva babwiye ngo bonamye ngo bova mwibarabara ngo muzinduka ku mishusho gumihana yose. Nukuri ko yamubwiye ndi kuri ya rotari ngo myabujya kumuva mwibarabara ngo mwori heba ngo myikubita imishusho ya gusa ngo mu mihana y'abantu gumisi hose mu gatondo ngo burya mwemwotaha ngo nuwo batahana. Urumva Imana ikurinde ijya zivuga ikwihera ibyawe mu izina rya Yesu Kristo. Witunge wewe nyene kandi birashoboka nukubisengera ukongera ukabikorera ikintu ndahashika mu kanya. Icakangahe 9 n'umuntu afise ivyiyumviro byo gukora yakivuza umukozi w'Imana. Abantu bakomeye muri inosi n'abantu bafise ivyiyumviro byo gukora.
bazirikira kwiyumvira aho botanga kandi bagatanga bakoze. Imana iguha akazi, haleluya. Imana iguha ibikorwa kandi ushiraho ibikorwa, utangure bitoya, iheza ibikorwa by'amaboko yacu, niko ijambo ry'Imana rivuga. Imana iguha akazi mu izina rya Yesu Kristo. Icyakangahe icumi, umuntu akomeye n'umuntu yihangana. Mbwira mugeze uti n'umuntu yihangana. Wewe iyo ikinga rigobye kugucako, wari kuraririmba ngo uruwera Mesiya, uruwera, uruwera Mesiya, uruwera. Wari kurabiririmba hajya mwibarabara, hanyuma ikinga rikagucako gatoya, ucuvuga ngo wakivagunduwe ngo ntubone inzira. Urumva? Ubwo njya ubuhinduye hari bakiyumvira mukama wanje none ko haratwemera ngo muva muhira ngo mwanyoye urumogi, ngo muva muhira ngo mwahibye urugombo, ngo mujogonga abantu mwibarabara gusa. Oya, nijya gucako ntagire icuba ugacafura gusa, uzocubwira umutagisivero uti mukozi w'Imana, uti nawe ntiwashaka gupfa kandi wavuye muhira wankaniye. Nibishitse ko Imana turokoye, wigira amahoro rafiki yangu, haleluya. Wigira amahoro, abantu bose bazovuga bati wa uzoshisa wiririmbire ngo uruwera Mesiya, uruwera, ucusira wihimbariza Imana. Yesu ashimwe cyane. Umuntu akomeye n'umuntu yihangana, akihanganira ibihe, akarindira, agaha umwanya ikintu cyose. Yesu ashimwe cyane. Adafata ingingo gihutihuti, adapfa kuvuga hatageze. Umuntu yihangana cyakagana. Icumi na rimwe, n'umuntu afise urukundo, n'umuntu afise urukundo. Pawulo yaravuze ngo ibyo twakora byose tabo cyambere cyane kwa 13 ngo ndafise urukundo ko bari kwigirisha, ko bari kwigirisha gusa. Ariko umuntu akomeye n'umuntu akora ibintu bivuye mu mutima, afise urukundo. Icyakagahe 12, n'umuntu afise ingeso nziza. Utagira ingeso nziza, ibintu bizaba bipfira mu nzira. Nibyo byabaye kuri Gehazi. Amakuru ni maremare. Ugomba kubaho ufise ingeso nziza niba ushaka gukomera muri iyi si ya rurema irongowe na nyene cyubahiro ngere najya amazina yose munsi. Haleluya. Icyakagahe n'umuntu afise ubwigenge, umuntu akomeye, uye utavuzwe, ushobora gufungura umwanya washakiye, ufise icyo ufungura, ushobora kuza kuragura humovye. Haleluya. Abenegihugu Yesu ashimwe cyane.
bakakugaburira bagaca baguha indya za gusa bakongera bakaguha impuzu za gusa n'abapolisi bahembwa bakucuka ngo ntiwiruke urumva n'umukuru wa prizo aguhembwa n'abandi bakozi hajya bahembwa kwezi kugira ngo bakurinde ntihagire aho uja ugasanga uriko abantu 10 bakujejwe kugira ngo ntutoroke nivyo bintu sivyo wowe sivyo wavukiye ngira muganga uti sivyo wavukiye haleluya wavukiye kubigisha ubwishengero wavukiye kubigisha mu gihugu wavukiye kubigisha ku muryango wawe ihagararire mu izina rya Yesu Kristo abantu nibakwitirirwe mu izina rya Yesu Kristo haleluya icakangahe ica 15 n'umuntu adahindurwa n'ibihe ariko ari wahindura ibihe Yesu ashimwe cyane ibihe ntibiguhindure ariko ubihindure mu izina rya Yesu Kristo hariho abantu bahinduka bageze muri bahinduka bageze no muri bahinduka ariko wewe Imana igushoboze n'ubu umuntu ahindurwa n'ibihe ariko ubu umuntu ahindura ibihe uri mu bantu 10 ubagira n'Imana ntibakugira umupagani icyakangahe icya 16 n'umuntu kimwe mwatwigisha muri JRS mukozi w'Imana n'umuntu ashoboye kwibwiriza cyangwa agifashe n'umuntu ashoboye kwibwiriza akamenya igitangura n'igikurikira agatanga umwimbu urenze uwo bagusabye kandi atavuye mu murongo w'ibyo asabwa atatakaye n'umuntu yibwiriza samuribwiriza Yesu ashimwe cyane hariho umuntu gasi ndakuvuga nyaruye kumuvuga nari maze iminsi isaba Imana ngo ngende mu karuhuko mukava kaze nk'ibiko ndabisengera numva umukozi w'Imana dukorana ngo pastori ngo wowe urarusha umaze iminsi ukora cyane ngo rero ngomba ndaguhe amahera uze kumara ahantu nk'indwi 2 uri mu ihoteli unyunwa uruhutse Yesu ashimwe yaribwirije uwo muntu kweri kandi yibwirije byihuta kumukomera amashyi menshi n'ubu ndamubona ndamurabishije amaso naho yunamisha Yesu ashimwe cyane yibwirije ikiramukiwe neza ndavuga ndivuye muri bwirije kuba cyane ndababwira n'izindi ngozi ndi mu karuhuka ahantu haleluya n'ukuri uwo muntu Imana imuhezagire rwose ego yakoze ikintu cyo ku mutima yaribwirije turibwiriza ibitari wateze kukubwira haleluya icyanyuma nacongeye ko kubera pastor neza akivuze n'ukuri icyo nongeye kukivuze tuba abantu batura ibintu bizima akivuze nacongera kugonye tuba abantu batura ibintu bizima hari abantu bamukije ngo bite bose aba buhoro ibisi yo yarayariye ari mwibarabara ibintu byageze neza mugabo ibisi yose bukebuke nta kigenda birononekaye igihe atumye umwana avuga ngo genda wagipfuwe urekura iyo mikonyovu watabangiwe urumva oya tuba abantu batura neza mu izina rya Yesu Kristo atura ku bana bawe kwa batwereka